umugisha ibibi byose ndabinesha urukundo rutazimiza utuma n'abameze neza ubu narashize amazinda narakize ibyo bindi byantera agahinda naba mu buryo bwo gutimba nakanyisha nkagendera ku bibyimba. sije gito Tukora cyane ku bantu mutamuzi Corida Magic. Ego turaguhaye kazi cyane muri studio ya BTV n'umunezero ugeze kundi kubakira. Ni ryakanga uje muri BTV. Vyakweli vyagenze gute kodi gusa ukasajya uyu wawe twagize tiraje solo umeze neza umwuga ni sawa. Kori ukicinjira muri studio ya BTV nikihe cimbiro canyarutse kuza muri wewe? Icimbiro canyarutse kuza ni ingene indirimbo yanje yanteruye ikampara muri Canada ntari bigere ndahanze. Sefa indirimbo iva muri je. Ego. Sibira ngo narakoze ikintu gica kiri transport ikanzana ahantu hose hakenewe konje. Umva indirimbo ndakwemera. Hariya abakunzi ko batukurikirana barabona ukuntu handitse ngo kuba umuhinyanyuzi ukanaririmba bikorwa gute mbega biroroha. Nico ahanini tuzakuganira ko ariko kandi n'indirimbo yiwe ahirwa gusohora indirimbo Corida Magic. Umuntu tumubona kenshi cyane muri karaoke turamubona kenshi cyane ariko gusohora indirimbo mana yaje araza kubitubwira iyo abari nuko tuba twamukumbuye kuri byagenze gute ko wasuye kuduha kandi karirimbo. Hajya ikintu cyose urategura projet cyose ugiye gukora neza ushaka kuhayisisa urakora projet kandi usanga watanguye ikintu nka ese mugabo ajya amahese uri kuragira aravamo ikintu cerekana ku munsi wahagaze neza ugashinga amantene neza ushaka kuzodifiza ibintu ukeneye kumvikana bisigura ngo narakoze kariyeri yanje ya production amaze gukora kariyeri ya production nahise ndi muri bintu mugabo muri kujya gukora production nyene harimo coaching abaririmbyi bisigura ngo nanje nifashe kujya kibanza ntaje inyuma gatoya ni coaching birakunda hama uko gukunda nako gukunda gute kubera ko ndashaje kwikocinga cyane nkakora bankocinga nanje ko birashoboka sasa ni nko unye nkorera indirimbo abandi bakumviriza abantu bakamviriza ngo nanje ndimviriza ababanyi. Bikorwa gute none biroroshe? Bo ntivyoroshe ko ikintu cyose ugira ngo cyorohe ushaka kuciga umwaka uri kurondera nyine ubikora isahini muri kariyeri yose uri kuri ikintu hari umwanya umara uko utegura rya doni ajya power ituma umuntu abona ugiye gufata mu kazi kose ukora akabona ushitse ubikora mu mwanya mutoya. Mugabo ntashobora gutahura ingufu wakoresheje mu kumara umwaka utajya urondera ngene kide kintu gukurisa ucize mugabo haheze umwaka. Umva rero koroha byoroha yifatiye umwanya wogira ngo ushe kuronka experience yo kubikora byose. Hama kucerekeye umwanya umunsi wa Kori hariho guhinyanyura amajwi y'indirimbo zitandukanye hariho kuririmba wowe ku giti cyawe ukikorera n'indirimbo hakabaho no kuvuza muri karaoke ivyo byose uko ari bitatu nimba atari bine ubishobora gute kubikorera rimwe ubikora mu umwanya uje hagute? Bisaba rero ufise mega mind bikuze ko arahundagira ama practice ya karaoke amahashusira nka control y'akazi kanje inyuma y'ivyo oni nkasubira kandi nkarondera ama skills kuvuga muri production ndarondera ama skills yiwanje atuma nguma ndikora Corida Magic mu kuririmba nkarondera ama skills naho nyene no mu guproduza by'amakaraoke kwiga hagati y'ishaka kugira indirimbo nshasha byose birantuma nabuka cyane mu mutwe kandi nkagira ama idea ari yagutse cyane je biranyorohera c'est vrai ku muntu abiraba ari kure biragoye gutaha mugabo iyo maze kubipanga neza byose birakunda kuko ubu ubona nk'ubu no munsi mu kiganiro ejo ndafise repetition mugabo kandi nzombuza ko nshobora kuja no mu bindi mbona icyo gutuma naciye nkora n'ikindi kintu kimwe ndagerageza kwigwiza genre ndafata abantu bafise talent ndabashira muri mezo ngura kubaforoma kugira ngo nabone mu mwanya niba ndi muri iyi arashaka gufata defense kuvuga ni jewe nyene ndi mu party nshaka nk'ubu unye master kiriyo nkora indirimbo kandi naho ndazikorera indirimbo naheruka gukorerwa n'umuntu indirimbo nakoranye na MB Data ya Milk Prayer ikoze abantu benshi n'abashikiri
mugabo kuko uyo mama muri mezo yiwanje ndafise abantu bafise abahungu benshi ndafise master kinira nkora ino ndirimbo kandi ashimva ko ibintu bimeze neza nari kwici hama murabona na Joel nawe yari karakora yaciye iwanje n'umuhungu wanje bamba gigabit bose bisigura ngo wa mwanya mba ngiye gukora ibindi bintu canke mba niyugaranye ndiko ndarondera utuntu ndabagaburira iby'akazi bo baba bariko barafata defense hari kandi umva ko biryoshe aratubwiye akora ibintu byinshi baje turaza kumubaza ibibazo byinshi kuvyerekeye akazi akora arahinyanyura aririmba muri karaoke wandika indirimbo niwe yiyandikira indirimbo agaca agenda kuvuza agaca yandikira n'abandi agaca agenda kuvuza muri karaoke aririmba muri Ingo Live Band hanyuma agaca agaruka wenyine akitunganyiriza ivyiwe bisanzwe mu buzima busanzwe no muri eglise akavuza rero hari abantu bacavuga ati urumva ukora ibintu byinshi kandi uri umuntu ofete rero hano bacavuga ati none hari ikintu cica ikindi kubera ko Rida Magic ni gake tumubona yasohoye indirimbo yiwe bwite atakarimba muri karaoke ugaca usanga abantu ko baravuga akora n'ikinebwe cyangwa akunda karaoke cyangwa akunda ibigusumbi kuri kori acayifata gute iyo yumvise ayo makomateri Negrita ndamwunganiye turabimenyereye ubivuge muri rusange hariho n'abaririmbyi benshi barimba mu makahoke mugabo wowe urafise indirimbo zawe ariko tukazironka haciye igihe hakabaho n'abandi tutigera tubona indirimbo zabo ku giti cyabo mugabo baririmba muri karaoke tubwire rero kubwa Rida Magic c'est vrai ibintu bya karaoke biratwara umwanya sinoje ngo mufukafuke parce que hano nk'umuntu w'umu artiste gufata indirimbo zirenga 50 ariko araziga kugira ngo ashobore kugenda activité biratwara umwanya nico gituma usanga hari abantu benshi kubera ujya mu ruho hari n'abandi bacika intege n'iganda batera inkuru hari abantu batavuga none nk'akarero umuntu aja muri karaoke akaronka ayo mafaranga makeyi yinjiza muri karaoke aharuritse mugabo agaca hanga ati ngende kwakora kuri indirimbo y'ibihumbi 500 sivyo biragoye agaca yiretse kuva yandirimbo yisohoye ntaza kuronka na conseil muhereza na desambu aca bawubuje kugira ngo tuguma muri karaoke ariko kori je nubume ngo aho ntaba ifite ikizere ico kizere yabora ni kubera iki acambira arabaso ariko arakura ubwo buryo nta support afise nta mu management afise urumva management ayifise irashaka kumubuza kuja muri karaoke kugira ati rero ko tuguma tugufashe reka tugushire kw'inoti kugira ngo utangure gukora uve muri karaoke ntigutwara umwanya muga hariho n'abandi bashobora kubijera kubera ko deja karaoke irarera umu artiste abartiste mbere nabigwa kuvuga abartiste dufise ngabo bundi barakeneye karaoke kugira ngo bashobore kurira live music ama semi live ama live ivyo birafasha nk'uhajewe n'indirimbo yiwanje biranoroshe byose naho noro hidiri muri Cox studio cyangwa show ya hehe band yanje canterura cange bavyoroshe sico kimwe n'abandi rero biragoye cyane umu artiste akora karaoke gusohora kandi biroroshe gute cagiye ufashe valeur y'ikintu ukayiduza gusumba impact wowe ubona mu maso yiwawe gusumba ibibazo ufashe valeur y'ikintu ukayishindira imbere gusumba ibibazo uca wiretrouva vyoroshe ego ariko ikibazo cyanje naco yishuye kuvyerekeye abarimba karaoke no gusohora indirimbo ariko ko Rida Magic hari abantu bakwidogera abafan cyangwa abagukurikirana cyane bakunda ibikorwa byawe bavuga ko uri n'ikinebwe ko uri ntaduha indirimbo ko tubishaka radutebya baha umuco kuri ico kintu ico kintu nibyo ariko ndavuga nibaza ko abantu baba bashaka gusa kumva ko nari mwinshi mugabo nyuma yo kuririmba kugira ngo je bamenye nk'umuririmbyi batangiye kumenya ibikorwa byanje biciye mu byo nkora kandi ivyo bya nkora muri studio nivyo bifise ingufu nyinshi gusumba kuri mwe je nshatse kuririmba n'umuntu ubwira ngo ntaki tugende muhira indirimbo zitanu mugabo eskiza kumariki ego kuri je abantu baraza kunyumva cyane biraryoshe kumva Fizo yakoze indirimbo yakoranye na Kori Emerson yakoze indirimbo yakoranye na Kori nani muho nambari ndi yakoze umurivyo rero wese kumva ko ahantu hose uciriko umva jingo yakora neza ico kintu kirafasha cyane abantu babitahura nubwo je ntoririmba mugabo ibikorwa vyanje biguma bivyumvikana izina ryanje rirumvikana kuko kugira murinde mu indirimbo zose zasohotse mumva mukora menshi kuri benshi bikorera ko hari umwanya munini mfata ndi muri studio ntanaryama wanashima abandi bajyana imagine gukora indirimbo y'umu artiste ari mu nzu aryamye uri mu nzu kuragwana n'umuyaga nkuba uciga ugaruka uringira ko amayida aza kuza umix indirimbo itaca yisohora zasoba zose
none sinzozo ego muri activity ko ndakora mugabo ikintu ari nkeneye mukuru hari kugira ngo nanje nshobore kuronka umwanya mwiza bigiye abandi babona bakora batahure ko nanje ndagisepa narumvise amaruborogo y'abantu benshi kuri urazi kuririmba urazi kwandika bikorera umuti kandi nivyo rero naje kubakora kori urazi iyo indirimbo ibaye nziza tuyikunze ihitinze abahinyanyuzi bazirimo muga tukabona babandi n'umuririmbyi ni Double J indirimbo yiwe yahitinze tukibagira uwayimukoreye kandi akubwira igihe ubwo rero nivyo nyene niho hari ibibazo nyene wayikoze ntavyo nabona uwayikoze tumwibuka iyo habaye ikosa aca twibuka uwayikoze muga siko vyari bikwiye kugenda ndabura ko ijya nguvu wumva mu ndirimbo kujya ku ntuvu mega wisubiramo biva ku umuproducer afise ikintu kinini cyane ushaka kumenya eske hajya hantu Double J yahinje gute ko hajya hantu haryoshe gose eske hasuye inshuro zingahe eske Kori yaramubwiye ati ubu ni sawa ko umuproducer arakubwira ati ubu ni bien bisubira ngo ikintu cyose cyavuye mu ndirimbo aba yakufina rero we ntimenye inshuro aba yarushe ariko aramubwira ati no duvuko hindukira yuko umwe duziju ivyo nivyo bintu abantu bategerezwa gushira mu mutwe mucamo mwibagira mukamushira mugabo je kera tukirirwa ari kubarokori ari ku baparekoti twaragiye muri stage tukiri basi mu baparekoti mu barokori donc mu baparekoti jamze barokori kenshi numva baparekoti rero ariko twigeze kuja muri stage basha n'ukuri kw'Imana aba bantu muze mu buba bararuha Nenutse rero wowe wari muri kohari. Yo je twasohoye indirimbo hariya kwa Anselme hari inyuma ya Odo Palace. Wumva ko nakora hazi n'ukuri aba bantu je narabonye ukuntu bararuha ariko akubwira heraba uburamanutse subiramwo yose ico rya kabiri umva era bijya mbere uri hasi ugasanga indirimbo imwe mu minwe irahe muratasha takintu na kimwe mukoze Anselme akatubwira ati nabandi muzi babasumba turataha uko nyene umunsi uzoshake mu gati tukumva tubirendemba tukubaza ati indirimbo byagenze indirimbo muzi yose yahitinze nabona arakoze ndashaka kubatera inkuru jiji ndavyibutse kumva ngomba kumene parce que wewe arashaka gukora ikintu ukumva ko muri nezi film yagize ibikwiranye n'ingufu ziwe ugaca wemera ikintu kubera uzi kuza kubajuta quelque chose hari akanziza kongera wewe agataha agaca gusinzira kandi aba bantu barashavura urushavura umuntu kubona atari karakora ibintu bikeneye dushaka kudandaza kandi business ikindi nashobora kwambwira abantu je ndatinya kunegisha cyane ku kazi jewe ndabona uko nosohora indirimbo Priske Mango kugira ngo nyine indirimbo gucigenda kubera ndabizi ko nina byara umwana azokompara ibikorwa byanje byo muri 2024 ibikorwa by'abandi bavuze babanayija b'abanyamerika wari muri kikwiriye myaka wakoze pe deja wazo abaratse kwivurira igihe cyose ndavyumva namashaka nkore production igera ahantu umwana wanje cyangwa abandi bantu bazogera bakigira bwati umutipa w'imyaka yarumuje ego aratubwiye ko bishoboka ashobora gufasha gufata iki ugagifatanya niki ariko koli ni arabishoboye ariko nawe ushobora uba bavuga ngo ingeso yundi iravuna ariko aratubwiye ngo ingendo y'uwundi iravuna mbe ndavuga ingendo y'uwundi iravuna ariko kuwumva bishobora kuwumva afise inguvu je nibaze yuko ari ikibazo cy'umwanya ego hari abantu benshi babishoboye muri master plan Atreta yamuherekeje namutamubona turamubona yamuherekeje ego nibaze yuko bifata kugira ivyo bintu byose ashobore kubifatanya nibaza yuko ari ikibazo cyo kwipangira umwanya no kugira discipline kubaha icyo ukora kuko iyo utubasha gukora ntushaka kugiha agaciro ngo umenye ati kugira ngo bikunde nakubwira ufate ngo ndashaka kuba mfise kuri no munsi mfise repetition ya karaoke kandi mfise amasaha 3 yo muri repetition mugabo kandi mfise ntekerezo gusohora indirimbo zibiri mixage ni kuvuga nimba ari umuntu mixage indirimbo ifata na dejo mugabo je nkavuga ati nimba mix indirimbo ndayifatiye umwanya nshobora kwifatira amasaha 2 kabihetse bisigura ngo sinza kwirwa ndagwana kandi ndindira ngo mix no munsi ngo nejo ejo amasaha bagiye ni menshi bisigura ngo hariho capacity mana narakoze muri gym skills nakoze ku buryo indirimbo ndayicaye ko amasaha 2 biheze mixage kandi kabiri perfect ejo aziba kumviza gusa no gukosora nta muririmbyi murashwana yaje akubwira ati n'umunsi shaka kwisohoka gace sanga nta kintu kimwe urakora indirimbo kwisohoke n'ingoga n'uno munsi umuntu ayishatse mu biro ngabo n'amafaranga
babyita express ushaka kundiha 200,000 ucuya ngo ndabihindura mu mwanya no ako byose bihera mu kuganira mu kuganira n'amafaranga ukeneye 3 jours ucuye umuriro y'amafaranga muri izo 3 jours turakora ibintu byose ukeneye champagarika ibintu umva deje indirimbo yarisha umuriro nawe ucuvyo abantu bose bashobora kwanza bose ucubashira inyuma ukabanza ukamuhereza vyiza bivana n'akanoti muta décharge ari natangwa rero gukora rero bwa buhinga bwagira muri 3 jours ibintu byose nakoze mu kwezi cyangwa mu ndwi imwe ndabikora umwuga wo guhinyanyura imiziki urashobora kubeshaho umuntu ari wowe nyene kuba umuhinyanyutsi urashobora kukubeshaho cyane gose kuko n'ivyo mfise no munsi nabihawe na studio office c'est vrai igituma uvuga icyo kintu ndakikubwiye ko ushaka kumbeshaho akarorero je natanga production nkorera abantu mugabo muri ya production nyene nakora niyo ya paro yantumye shora kuronka igikorwa cyo kuja muri jire muri premisic kuko baharura umuntu afise ugutwi umuntu akosora abaririmbyi muri studio umuntu ashaka kujera indirimbo mu ntara gushika kumwisho indirimbo ikamara umwaka irikira carte nigatwara award barumva ko uyo muntu afise ugutwi ashaka kujera kuja kurondera abantu mu mitumba cyo ndaronka akazi kuba umurishiri bisigura kwanze ni production muri akadiri hama nyene iyo deal nyene cimwegera kuronka nanje studio iwacu pascal akinje ko baza muri studio nta mahera yabo vraiment ifidezwa ntabwo yongo nivyo ngari ibikorwa vyabo biraparvena ko birafasha kuronka ibintu bituma ndonka ico shaka watubwiye yuko hariho abaririmbyi mambe abahinyanyuzi batoyi bawe uri kurafasha mu mwuga wo guhinyanyura imiziki ntitubonamwo abakobwa cane petese ko jewe mbona ivyo hanze wowe ivy'indani urashobora kutubwira abigeme abakenyezi ko tutababona cane canke muhora mubabona mukabasubiza inyuma mwe ntavyo mushobora abakobwa murabanebwe sana oya turabishoboye no turabishoboye kutagatiwe n'abakobwa uyuka kucaye hagati ambwira ko azi yasikubuza ndokupia dore mi fa sa kwivuza sanda biruka ariko barahari ikori barahari vraiment ufise ivyiyumviro vyo kurema ko producer n'umuntu arema arakriya rero abakobwa benshi biga amapiano ntibiga ibitari muri studio naho hakenerwa piano bati yego kandi kindi naco hakenerwa creativity ushaka kumukurikira udafise creativity abakobwa rero bari nibo bikumira nk'akarongo nk'ubu umukobwa James ngahazi production establish gamwe havyo muzi none kubera iki tutabimenya nikwira wowe atahisemo kwigaragaza nk'umu producer arabizi ujya umuntu yo mwicarika ahantu akamubwira akamurongora neza ukwezi kumwe yabasigaye akora indirimbo abantu bose bakiruka umukobwa kubera n'amainstrument menshi arazi amainstrument arazi piano kandi we nyine arikora amabiti y'amayindi akakuzanira we muri studio ukiririmba genda bivuze ko ndabizi niwe mukobwa dufise ngaho ashaka gukora ivyo bintu abandi nabo sivyo muri twigishe none ati kori nukwije ndakeneye kuvyiga mbona vra yewe bakobwa kandi ngira ngo hari ikindi gituma batashikira abaproducer none nk'ubu Joel hariho ahantu hageze ukaba uzi ko uri mu bantu bamufashije akagera hageze uno munsi muri wewe uvyakira gute izo kuvyakira déjà c'est mon cousin encore nyuma y'ivyo mukuze wanje kandi dukorana muri band dukorana ahantu henshi bya bindi nyine bariko baravuga vya karaoke uhuriye no muri eglise urumva no muri eglise spirit garden okay umva ahantu hose donc nshatse kuvuga ikindi the proud kuba ashobora kugira bageze kuri rya level kuko déjà jewe kumwizera icambere apaho yuko ari umukuze wanje kandi kumwizera kwanza muri band yacu abo umuntu arongora band ya chef de l'orchestre ashaka gukoresha amarepetition ashaka kugira ati iyo ndirimbo yinjira gutorana bijya bintu turimba muri karaoke hajya harimo production aho nyine kuko ntufa kwinjiza indirimbo yose ubonye ivyo yarashoboye kubijera imyaka n'imyaka hama aja aba ni pianiste mwiza amaze gushaka ku mashini rero bijya bintu afijya vyiyumvira afise mu mutwe acha biproduce bica biryo proud nawe kubera ko igikorwa ari karakora ni ibintu nanje ubwanje nokenera kuri we nawe agakenera kuri jewe nishobora kwicara hanze nkavuga ati iki yangu njoo nifanyie nyimbo kumva ndifia mfanye mbega nije ndiko ndavyikorera wow biratesa navyo vyiza byo kugira umutima wo gufasha gukuza hama babandi wafashije mu nyuma akagaruka bagufasha jewe imagine ngo unye ngeze ahantu no ntakifise umwanya wo guproducer umwana wanje gashaka kubimenya ndamubwira kwa master ke ndamubwira kwa Joel kandi bavuga ati mtoto wa vie
jewe hari ikibazo giciye kiza ndabye abahinyanyuzi bo mu Burundi sinzi ko hari bimaze kuba nta na rimwe ndabona bari kubagira beze barashwana ihana agenda kurusha ubuhinga ariko pourtant abantu baba bazikoreye abaririmbyi nibo bagira beze gusumbya abazikoze none ko iki just nigira mbona baterana amajambo nta na rimwe barubahana uzobone umuntu bavuze ngo ndeno cyumugani hari umugani bakunda kuvuga kugira ngo umenye ibinda ubibazo wayiraye bisigura ngo kugira ngo umuntu ahaguruka ponde kore abanza agatahura kwanza nawe niyajyamye amajoro ariko aramisange nawe cyangwa none kore nubwo noba numvise akantu k'akayere ndazi ibintu birashika mbeko rino muponda ivyo kurikira n'ibiki bona naho yo ani draw mugabo rero arazi uburemere n'ubuvu bifise gatogene mwe mu mvindi wabindi mu biko murayivuza mwe mu barisa me uno musi no kugaranira ahantu avuga ati rero ngomba ndakwicara ikawe ndabona je ngomba uzuravuga ikintu urana nk'ubu ibintu biri muri rya ndirimbo urashaka kuzuravuga akantu kamwe kamwe wumvise ubona kubera ko wakumvise akabugaranira ahantu muri yo agira ngo rero twende indirimbo ya Kidumu indirimbo ya Kidumu rero ngomba ivyo nza gukora shaka muze murayivuga muze murambira icyo mvuza mukivuga nubwo cha mubona nk'ibintu ngomba kwanza yababirana cyane kwinjira ngomba nza kuvuga gute kajya kantu kavuga gute kajya kantu kagasine kavuga gute percussion ibyo byose ni ibintu biri mu madetail y'ibintu aho turagira mu makoro umurizi Kidumu arimba mu manota ameze gute kugira ngo yinjira ahantu tuza kuvuza nza gufata piano gute ivyo byose ni bibazo mukwiye kwibaza mu mwanya wo gutangura guha valeur mu producteur yati kandi abatipe tuva indirimbo gusigi hamwe aho rero turiko tuvuga ivyo mu mwanya wo kuvuza haragera umwanya wo kumixa utangura yo kumva ibyo wavugije mwe n'ibiko birajyana mu ndirimbo umva indirimbo bafu n'agazumba zitabuka ugashobora ibintu bina bisohora mu bafu y'abandi gatabuka mu mazuru izogenda gute urumva icyo kintu rero cyo kimera abantu bambaye image nabone bararuha kwavuga ati ikulere binayicanga nabi izo cisatira muri impuzi mu mateleviziyo y'abana gacigira standard na audio n'ivyo gutangura kugira show ugasanga n'ibintu wavugije biryoshe muri rya ndirimbo uri kuraba obligé kubikura kugira ngo ronke standard ngene ndirimbo igira identity ego aratubwiye byinshi niyo mpamvu badapondana kuko umwe wese abazi ingorane yahuye nazo muri iyo ndirimbo moto ego ariko kandi reka tugende ku magara yiwe ku buzima bwiwe ku buzima akora ibintu byinshi arera ijoro kenshi karawoke weekend n'umutora yarayijoro ariko akora indirimbo ya Sherisa ya Nigrita hanyuma burakeye mu gatondo iby'ubuzima bwo muhira biraje hari ibintu ataratunganya ubuzima bwa kuri kubyerekeye amagara yiwe ubuzima bwiwe ubwo we nkunda kugwara shaje singwara kubera bazituma ntagwara nakiri ubuzima bushasha amen hama umubiri nturuha datondora umwanya mwiza wo kuruhuka reka udishoye kusinzira ikintu cyose n'umwanya wacu nk'aya masaha uryamye nanjye ni wowe uri muri off ari dimanche une heure muri iyo inea dimanche ukora karaoke hehe ku Mutwenzi reka ndabikwereka nyene binoroshe wanashima nimwe nabikomplete ine icambere gice kiharani discipline uburyo iyo ine yawe ukaruka amafaranga umwanya bamumaje kuregulariza ibintu ndabari 2 heures du mat cyane ntahamagara ngeze muhira ikintu shankora nirinda gusamara c'est que ndashaka kuverisha ama réseaux sociaux kuri konti haraba amacanja ubandinze bishitse base nkagera nka 3 heures ndashaka kuvuga ati naca kuri kuma groupe y'aba producer international haraba utuntu dushasha twasubira ngo ejo nze nkagura umunsi nziti hari akantu gashasha kasohotse aca ndaba nk'iminota 30 mu macanja ndashaka kuryama nini buri natetse kugeza 10 heures bakumva nakuja amasaha umunani uwaruhutse vya vrai bikwiye umunsi umwe lundi waryamye 3 heures hama ugacuza uka 10 heures ndengeje gato yo 11 aca rero umufata akanyene nuko vyugasoma gato ibitabo isaha imwe bitabikaraho paje tubiri tukatwera je ubuzima bwanje no gusoma ya mu bya production je bandi bindi bintu nkurikirana ndasoma rwose fata umwanya wo gusoma kugira ngo ibyinjire bihindukire aca ngenda kurabarira abandi ba producer bagenzi banje kuraba ba artiste bagenzi banje kuraba ama emission uvuye muri vyo umunsi wa weekend cyose ndakora mu production nduhuke
canjane mu bindi bintu umunsi wari mu mwanya no kwinjira mu bintu amalinki kuraba ama plugin mashasha yasohotse kuraba amakuru avuga ku muziki w'u Burundi ibintu bitandukanye amadiyo cyangwa akazi madi hama turacyari muri land umunsi wa umwanya wa sheri nawe urawuroha nkosherera hari ibintu bidashobora kubura umwanya muri amasaha y'akazi biza birazamo message karaza bitera intege umuntu bigatuma mbona ari gukora muga ntavyo bishobora wawe ibyo byose atari mu shushu kuhaje ako message utakaronse nawe ntavyo ushobora ako message utakaronse ntushobora tusara muri iyo line yanje ko ndasoma igitabo cyangwa ko ndagiye cyacu cyose iyo line bituma navuze ko nakora sinavuze ko ntajya muri stage ndakora gusa sinshaka program y'abantu bazi bashaka guca profita rero kumixa n'indirimbo yabaye kirarane muri weekend ayumviriza nkayicako cyangwa hamagara master kibana akamushaka muri ibi byo bihera heze deje urumva ko namaze gupanga akazi ari muri ya myanya rero y'abashusho Negrita ducishemwo akarimbo ndakwemera hamasha tugaruka ico tukavuze ego kubw'amahoro n'umugisha ibibi byose ndabinesha n'umuto wanje hakaba amaparasite nonera babigiye muri melo wanaceda ufata umutima urawuvura hani urasana sana umbwira umuntu mami ako karimbo ndakwemera ndababaye kubona tutari duhagaze nacengira nkabijya bariko baragira wemera nde wewe nemera umufana nawe umuntu wanyu sawa jewe umuntu wanyu ndamwemera na Koli da Magic ndamuzi kuva kera yaciye muri Bantu Boy ego yaciye muri Bantu Boy hanyuma tugende muri ndakwemera Koli asohora uturirimbo tutabikana n'imwe aduha utuntu twa sorosore twakatozera misi sadu ibintu bya 18 kubandanya gushika mu gatondo Koli indirimbo ni wayiyandikiye byagenze gute wari ahantu hameze gute ico gihe uyu munsi dukora ino ndirimbo nirukana nari maze iminsi niko ndatumva nyinshi ndazikata ibipande gusa rero Masaki njyanje gihari ndahagire nyine naraye muri karaoke ndabyina asharazinduka kuri studio yarumvise niko ndateseka nikora ama instrumental numva ndashaka gukora instrumental numva ndiko ndagira inspiration après hageze ko ndirimba nkabana amaze kubyumvira kubera ko wandiko nkora instrumental ariko n'ibyo nza kuririmba bigaca bimbana byinshi ashasanga rero ngiye kuririmba ku prime bigaca biciye aravyumva araza arabona niko ndateseka hari hageze nk'indwi no nk'indwi y'amatari ibizibiri ko ndakubana n'ico kintu hama mvyutse ndamubara mpamagaye bramuje narusakaye kabisa aho nariko ndavyumva deja njyana kuko deja shitigiye muhiri wanje ndavyumva njyana ndasohoka nje hano gusikiye mubiza akabiti kwere ngo nakagukore ko deja ariko arakora indirimbo zibiri kandi nziza ziryoshe nzozo mwazumvise arakabuza acharani nimvisha ati indirimbo wumva gute biti ndayikuza atsamiko charatsamiko ewa nibere no mugakabutura yina nakayisuka aje nyene muhira chinja ndicara kuri ndiko ide yambe melody irakoroka iraza kuri tugera kuri bridge aho tuzi n'ibyo turimo turaduga haragera igihe indirimbo ndayibira mu mwanya muto ushoboka nyine yaratangaye arabizi niyo umwanya wo kurongera irazobivuga ndarimba iyo ndirimbo refera ugomba kugorana gatunga turatora solution gatoyi nice couple ya kabiri biraje ibindi birahetse rero tujane mu byo kuyimixa rero twinjira amapiano zojamo byabire nakubwira shaje mu kibazo kwanza nayo kwanda bya manje pambane kwanza wewe pamba naraheza ndaza ndumviriza ibisigaye mixa na masaro bicaje ndakora yitwa ndakwemera nubaye gutumwa washatse gutanga mu bantu bakunze umuziki wacu ikintu cyambere kuri jewe donc ikintu cyose ndakibimba namaze kucyumvira ko kandi gifise akiyokira project kubera ko kenshi na kenshi iyo uri gukora ikintu kiri muri wowe birafise ingufu gusumba gose aho bashaka kwimvirira abandi ngabo na cyane mu relation menshi usanga abantu batemerana kuva bavuga kugira ngo jambo ndagukunda mbega jambo ndagukunda ntisigura gusa gukunda isigura ibintu byinshi ushaka kubwira umuntu ko umukunda ahantu werekana ko umenya kumwizera umwemera amenga umuntu ucunga nk'umusuma parce que l'amour ni liberté l'amour ntabwo ari ibintu kw'amaguru posséder umuntu ugomba kumuboha iyo wemera umuntu
umuntu umukunda vyapfa ni liberté wenyine ubwira abantu ko ategereza kugira ni guhita umukozi hababara hari bandanye ndabona abantu bazi ko urukundo deja iyo uriko urakunda umuntu uriko urapratika icyo bita divinité kubera Imana yarahevye ibindi bintu byose bibaho yemera kwitwa urukundo urazifise power yo kuvuga ikintu gaca kiba mugabo yacitamo kwitwa urukundo mugabo rero Satani nawe acaja mu rukundo agaca abo yerekana ko urukundo ari ikintu kibi abantu bakundana n'ibintu by'inkundo ngo je sinakundana kandi kubera iki bafashe kida kintu ciza Satani aca gishiramo ikintu kibi aracansorcera gishikushikiro cyangwa ngo urukundo ni rubi okisize uri ari urukundo ijya ni pirate y'urukundo urukundo rwa Yesu guposeda umuntu kumuboha kugira ngo kumva kuri rero ahonye niko ndereka abantu kwa mashime yacu sinakubwiye yahezagiwe n'amajambo uri kuravuga abantu bategereza gutahura ko urukundo si kubaho umuntu si ingwano wari mu biki je ndakwemera mvuze ko ndakwemera umenye ko n'ibinyerekeye byose bimugize itivo ndakwemera ego indirimbo imaze umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri yasohotse samedi ku mugoroba ego ni kuvuga imaze umunsi umwe n'amasaha imaze kurabwa n'abantu bagera ku 31,000 mu munsi umwe ku ruhande rwa Kori ahigeze yarabyiteze niko warubyiteze imbere yuko indirimbo ije habona canke birarengeye canke ntibiragera aho ushaka ikintu mutazi iyi vibe nabwo muri ko murabona ino ndirimbo twayigize n'uyu munsi wa mbere tubisanzwe tubuze ko turabaraba gusa ingene mu gihe bameye twari tugisi ko tutegereza kuryoherwa twaba tuvugana indirimbo nta n'indi hari uwo munsi rero ziriko turavuga zituma tumva indirimbo ngabo twe turayumva turi muhi ko turakora video na Landry Esperanto ati indirimbo ni ata ngabo twebwe no kuvuga twafinze vibe ya ava yuko mu gihe bashikiye rero kwirikira ariko no munsi rero ashimirenze ngaho kubera niko tuyizi twebwe turaze neza ko ntiharagera we nibira no yumva byinshi bazitangura uraza kumviriza wayishize muri sabufu neza ya indi ko bita none tuhabona twarabonye ku mastati y'abantu nubwo wowe woreka ko yishira abandi bo barayishira ko usanga mu mastati yose abantu bashire noreka guteka nshuti ndakwemera uretse ko twanayitangaje tanayisohora ego twanayitangaje ukiri kurabaza amen dusengera kurageza ikiganiro cyacu ego kitoza amazina ngo dutoremo izina ry'indirimbo ugiye gusohora voilà ubu twese icyo twarabaye muri iyo ndirimbo wibuka muri ko murayikora na mugenzi wawe ati byo tudonamane twarantwengeje cyangwa twaranduhishije ijambo hariho ijambo nashatse gukoresha tugiye kuribondera dusanga ijambo si turarifuka itubwira iryo jambo none nanjye nshimika nagenda kibagira kubera bijya rishasha ryaciye yifuta kamera karaza kameze neza ari ikindi kintu cabaye mu ndirimbo nari numva nifuza gushiramo cyane izina ryanje mu ndirimbo izina ry'ikirundi ngabo mu majambo nanditse nari oblige kurishiramo nategereza kurondera message iza ku complete izina ryanje niyo kwizigirwa narabaza umwanya munini arindiye ko ndirimba ariko ndabyumva ndabishiramo hari n'ikindi kintu nashinzemo mu ndirimbo abantu nyene ivyo ari bashobora kubimenya mugabo ndarondera ndabishiramo hamwe atawundi umuntu ashobora kubimenya nayo ndakubaze ko rijara akabazo gaciye kanzamo iyo ndirimbo niyo wakomposhwa nye cyane niyo werekeje umuntu urayimwerekeza ko c'est vrai composition izana na idée donc sawa urumva akarimbo karafise nyene ko cyo numvise karirimbire umukunzi wawe hama nanjye nakarimbire gwanje ivyo nibiki nibyo uramufashije korisha uramufashije kwisa anyaruka aranyarukije ikibazo sherisi mukurangiza mukurangiza twambaye ku sinzi twajanishije no blanc twese nawe mbona twuguriye amashati sinzi ibintu byabaye
ego mu kurangiza ego voilà bibera hari indani bibera hariya indani. biboneka ubisiga batahazi nta kundi hama rero mu kuragiza Corina dushishirize ko akaririmba ndakongera akaririmba mugabo pana ndakwemera turakamuherekeza nyuma tugiye akandi kiwa cyangwa kakadi twato dukwe wahora uririmba kuri karaoke tukaryoherwa bishaka uko ushaka ziko ziracana cyane ko mu mutwe n'ibintu ni twita mutorera yabuze ko ashaka kuyibwa yiwe ndakwemera oya iyindi apana ndakwemera ntazikumenya ndazikunda aya naririmba yakunda wenyine nagirambona neza ko wanihaye kukurukundo bifuza ndo iyo mbacije for any reason sanga nabuze wishura ariko biraryoshe kubona yuzuye bisobanura kuvoma agakama uri soko ritemba mwaya mariyoka uri fungo ritekeye mwigiza nagenewe uwahinduye ubuzima bwanje wihariza umutima wanje ugendera muri je uranyuzuza ndakubura muri je uranyazuza sindabizi ingorane cyane ariko rero mu kurangiza ibintu byose twaganiriye na Corina Magic ukuntu byoroha n'ukuntu bitoroha ibintu bimugora abantu bari kudukurikira kuri bakuramo ikigisho cyahe cyangwa isomo iyahe ikintu bakuramo nuko ahari shaka kenshi hama hari inzira ishika bisigura ngo nta muntu n'umwe azojya akantu atagaje kitamugoye nta muntu n'umwe azoshika kuri nivo atigeze ayikorera uno musimba Corina Magic ashobora gukora indirimbo abantu bakayikunda ashaka gukora production abantu bakayimira bibaza kuri aba yajyanye cyane bicaza ukabikora hari n'umwanya aba yafashe kugira ngo ashobore kuronka izo nguvu n'ubwo bwenge bwo kubikora hama hari n'icyo Imana yaraguhaye yongabire ugatugenda birayivoma Kori gira akajambo usaza abakunzi bacu bariko baradukurikirana ico basaba ico bahamagarira umwanya ni kwa no kushikira no kubandanya kwanza bakurikirana biti gose uko bariko barabikora n'ubunyene ikindi naco kuja kuri channel yanje ya YouTube naho ndagera muranda cabakeneye cyane kandi ndabakeneye ejo gusumba uko nzobakenera hirya ejo no musi ndabakeneye gusumba uko nigeze kubakenera channel zanje ya YouTube Corina Magic Official ngire subscribe kuri page yanje ya Instagram Corina Magic 1 na Facebook donc support yanyu irakenewe kubanda nabwira amakomenti y'icyo muvuze ko hama ndakeneye n'ama challenge menshi ama-challenge kuri ndakwemera cyane gose ariko nababwiye baza gusanga muri karaoke ku mutwenzi shakishege na dimanche mutwenzi dukorana na Ingo Live Band nibashaka abantu zobabwira tariki nzo yivuza live y'indirimbo Sakweli nzo byanose kuba tukore na band tuziye live official ufata my image sawa Kori turagushimiye cyane kandi mutera imbere amen kugira ngo dumugisha amen amen n'abadutwaye page yacu bayigarukane mu izina rya Yesu amen amen yaba ari bikunda twogumana ikiganiro nicohera cyari kiryoshye entretemps fu kugaruka kandi ntuzosubire guteba ego cyane wumvise abitwemereye ntazosubira hanyuma azogarukana na band yiwe bari kumwe na Wallace n'aba Joel umwigimba ari kumwe yo Chance wahari iwacu ku Musaga
Fidel Sono Voilà. Asani bakotimi kwiye Timira Ego, kwiye. Voilà. Ego cyane tuzogaruka tubabaza ibya Ingo Live Band kuko na nyine dufite ibibazo byinshi byo kuyibaza. Ego reka ndabashimiye mwebwe mwese mwari ko murakurikirana ikiganiro Bila Show, ikiganiro muzi neza ko gihera ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu kuva isa 9 gushika saa 10:40. Tubashimiye cyane ko mwabanye natwe Sherisa, ndagushimire twabanye neza twakoranye neza. Ego cyane tutibagiye ko tukubitira hariya muri plaza bakatwambika neza hanyuma ibintu bikaca bigenda neza. Mugire aho muba mwubahwe kandi mugire amagara n'amajana iwanyu no mu byanyu. Sherisa ndagushimiye. ndabashimiye cyane.